so jewe n'ivyo bavuga ntaco vyambwira nko kuvuga ngo ari umuntu abonye yavuze ngo ngerega ngo turabizi kugira ngo ijyanze bega ngo ni data uko yayikubaye byinshi nanje nta nkaca ngira tisawa amaze ndabe kwa ucubemerera ntabwo ntakujya nyene kugira ngo twumve ngo biraryoshe Derisa batakuvuga a background yawe cyangwa umuntu kanaka bidafise abantu bagomba gusana cyangwa bakuvuga ntukomeye rero igituma urugo ruramba ni urukundo kuko umuntu n'umuntu afite amakosa yiwe afite n'amakarite yiwe donc wiga kwihanganira ry'amakosa yiwe mukiga kubana kuko abantu ntimamusa yavuze ko iyo ashavuye ahora genda umuntu ushavuye mvuga banumva no komenasa ngira ngo dore ubu natwenga kuko yaryohewe Jesse ndira ndatwenga yaryohewe ingana gusoma ko shafti rush okay imva gute nimba neza ntimufuhe Bonjour, bon après-midi, bonsoir. Muhundire nongere ndabaramutse mwebwe mwese muriko muradukurikirana abakunzi ba Akamo TV. Ndabaramukije mwebwe mwese kumbure muza kudukurikirana no mu nyuma bivaye na mwese arabiye ku kino kiganiro mutibagira kugira s'abonner wowe utaragira bien sûr kumbure kugira partage j'aime na commentaire kugira ngo tumenye yuko tutariko dutamba twirorera. Nihimbazange Delicia nkuko muvyumva imbere ya kamera rero ndi kumwe n'abatumire beza barashajije en tout cas vraiment murabibona no kurabana utaba itari en couple nta muntu yorabana nuko n'uwundi muca muvyibwira rero turi kumwe rero na couple nziza yahezagiwe couple vy'ukuri yasizwe niko ndabivuga kuko je ndabazi kuva kera kumbure wowe udashaka kubazi byinshi urabimenya ni henshi twagiye turababona kumbure ngo nta umenywa na bose ariko nk'abatabazi mu kanya barabidondora rero utibagira kugira sabone kugira ngo bino bikorwa byacu bibandanye bigushikira ari byinshi aha mucugira j'aime na commentaire na partage kugira ngo bibandanye bikunezera reka rero mbanze nakire Serugo ubu ni Serugo mw'abakobwa nakiri ku isoko ubu ni Serugo afise novuga ati umuryango araba umuryango asanzwe acunga ndati reka mbanze rero ndamwakire abidondora nabahe mwiriwe na mwamutsikaze cyane murakoze Ange Delicia ndakuramukije nawe hama ndashimana ko turi hano ku butumire mwadutumiye nitwa Shutara Divin Hakizimana sanzwe nubatse Sindam umwe nkunda cyane Stella ndamukunda gose by the way hama mu bindi sanzwe ndongoye école technique vocale ni kingo kirekire ndayimaze n'ivyo bikorwa ndakijijwe nkunda Yesu sengera muri worship center ndanezera kuba hano neza ko nibaza ko tuzakuyaga ibitari bike muri kano kanya kandi bizaguhezagira abatari bake murakoze turabona rero hano kandi imbere ya kamera urubavu rwiwe ariko bambwiye yuko numva yuko umugabo ahari bategeza kuvugira n'umugore ariko ntaco reka umugore yivugire ngira yibagiye kumuvugira ndatse reka banze yivugire kugira kumbure tuze kumva byinshi cyane bimugize ikaze cyane murakoze ku mazina nitwa Habonimana Ernestine yanyise Stella nako kazina yanaziriye kubera umuziki ndi umumama ndakijijwe ndi umuririmvyikazi munyanga wa na secrétaire général wa école technique vocale mfise abavyeyi nkuko muravyumva Habonimana na Hakizimana murumva yuko ivyo bintu antuka birajanye murabona yuko n'abantu bari imbere ya kamera bajanye antuka baratesa Habonimana hanyuma hakaca hazana
Hakizimana murumva yuko ari ibintu bimeze neza hanyuma mu nyuma hakaca haza Shutera ukongera hakazana Stella ivyo bintu byose barabivuga uno munsi antuka muze kuguma kuri no mbonesha kure muraza gutahura byinshi cyane hanyuma hakaca haza kuba ari CEO wa Ecole Technique Vocale ni Shutera hama Stella akaca ba secrétaire général wa Ecole Technique Vocale antuka murumva ivyo bintu burya hari undi muntu hari bwabigundure cyane ndije nyenda bigundure benshi barabitse twamenyekanye kuri aho mu kazi no mu bindi nibaza ko benshi babizi gusa ntibamenye igituma namugize secrétaire général duha umuco rero dutangure kumbure ku mazina kubera iki Stella merci mu kibazo ije kibazo kirakomeye akenshi ndiko ndagisobanura benshi bagitahura n'ingoga muga kubera ko kirisobanura wumvise Stella hariho hatangura Stine canke Ernestine yego muri Ernestine ndakuyemwo Stine hama muri Shutera ndakuyemwo Tela kidutora Stella uwo mwanya wose kugira ivyo bintu byiyumvire ubifate byaje gute musanzwe jewe ko nari mwenda mukunda cyane kandi ubu ndamukunda nashatse kwisikiriza cyo bita hashtag défense mu gifaransa jewe ko namukunda cyane avati jewe dukundanye hazogera igihe hari ibintu bihinduka tumugo ndashaka ziga trace itazofa ifuditse ukunda nifise access yo kumenyekanisha nk'umustar amenyekane mu carrière yewe ya musique cyabate kandi amite Stella kazina kamenyekane kwizina rya Stella kubyo niba mubaza ati Stella ryaje gute azo kwisanga ndimwo no havutse rero Stella nico gitumanya mukuru nyuma yo kumva yuko bakwise Stella wavyakiriye gute wavyisanze mu gute bon je byarangiye kuko hariho abantu benshi bitwa Ernestine rero nkaba nariko shaka kuba umuririmbyi rero nashaka umuririmbyi wa carrière yiwe rero acarambwira ati reka ndakurondera akazina keza yego uzosanga uri unique tutazorinda kurondeza ngo Ernestine wahe ariko Stella karoroshe nta wundi muntu udakumva arakubugira urumva darafise jenyine c'est facile yuko ushaka kuvuga ati Stella ni wawo wundi ucufatwa nko ego umva nyene karakuryoheye bona cyo numva ko kanyoye kuko urumva n'amazina abiri yafatanye kandi numva karanaryoshe kuvuga rega Delicia usanzwe ubuzima bw'impyemo ariko nubumeze ikintu bizera muri wewe uragishiraho ku buryo kiba réel yana kumva ko twanwanye kuva kera aca mbambije gufatanya amazina kugira ngo bizodushikane ku rugezo rwaho n'ubuzima bwacu bumwe Stella Shutera Ernestine turi umwe right now dutangure rero kuri CEO wa Ecole Technique Vocale turumva yuko tuvuze CEO ni n'umuntu aba yatanguje ico kintu si Ecole Technique Vocale vyagenze gute kugira ngo wumve ko ba CEO wayo hama Stella umwizere kumbure ntwari bwagere kumushira mu nzu kumbura abantu turahinduka uvuga ati je uyu muntu ndamwizeye ufatiye kuri iki mezuku vyagenze gute kugira umwizere umugire secrétaire wiwawe kumbure abantu bose baze baramucako bavuye kuri wewe baze baramucako ni igikica guteye kumva yuko mugira secrétaire wawe bwiza ubutore umwitwarariko na communication nziza kumenya kuvugana n'abantu arabishoboye kandi arashaka yuko iwacanje gishika kure cyane mu bindi navyo naramukunda gose kandi ubu ndamukunda vyafashe traje ndende ariko narakunze umutima wako naramubwiye ico kintu acumva ni histoire ndende nibaza ko tuza kwivunagura kugira ngo bantu baza kwitahura nibuka ko genda mutore twahuye bigoranye mugabo mu mugambi w'Imana jewe aho niga ku ishuri barantumiye ku ishuri wabo Republika yacu barayitumiye ku ishuri wabo amatugezeyo biramubwiye Shutera bigisha kuririmba Shutera ko ari umustar umustar azwi kandi arabizi arigisha neza naca hita rero yumva ashaka kumenya Shutera rero umugenzi wanje ari umugenzi wiwe bigana aca mubwira ati umugenzi wa Stella barigana by the way mu ishuri rimwe amaca bati
n'ivyashikaza ngaho kwishuri cyane dutumira tuje cyane amubwira ati turazoza rero je sinakunda kuma nigaragaza avuga tumunza aranzi singonga abantu bose ndababwira ndi naka cyane cyane inyuma cyangwa baza nashitera no wabo kuva nashaka kwirekana rero Evelyn Miraba tugiye yakinyaga kino kavuga gute kavuga gute nako nibuka igihe kiyaciye ni kinini cyane kirekire mu kino karandyoheye kuna actinga urumva wowe waryohewe n'agakino agasura n'ingena twenga mba twenga neza amadutashe umujama cyamubwira ati shitira yo nguyu ubu twishitana turidondorana tuje kwidondorana cyangwa akashaka kumenya kuririmba numva nkeneye kumenya ingene wari umeze ubuzima wari urimwo umuntu ameze gute kugira ngo umukobwa naragara ico gihe nanjye naravyibuka ko nabanje kumubwira ati twembi band yacu twakira abantu bari bose turindire se byagere kumva kumega ndamukunda ujya ajya mbenda muduhe nawe mugo kuntu yaguma nganiriza karabangina twinga nyine agira dusuriye twiza nabise ntabwo kumukunda aho nyene ndataha nyene shumbura kamatiye karafata ndagira gashade pure nyene bati love nyene ntashe kize muhira sinyene vyagenze kubera guma ashaka gushika muri band acabwira simera muzana muri band aramuzana amaze kumuzana kama kaduga nyene akukunda kaduga mugabo naka kuvyerekana akora ko muri band wacu ntibakunda ko umurongo umuntu ari muri band akunda umukobwa ari muri band rero ashaka kuja muri band ngo ndagwana intambara we ikomeye bati nabo bavyanka yego tuzokundana nta kundi band izosambuka dushinga yindi mugo dushinga urugo yego kandi nibuka ko twakorana mu burongozi byaramutsitaje mugabo bati nta kundi nongere gute twe tubwiye tuzorondoka ntuzovya indi band none vyara umuhungu n'umukobwa tugira band nta kundi uko nyene cyaranza kwiga ko technique vocale mwitwarire ko we n'akaranga no kwerekana ka afise umwete cyituma ndamubwira secrétaire général mu ishuri ko technique vocale guhera umunsi gushima umunsi ndaronka ndamusubiriza ncabona ko abibereye ya ugitangura avuze yuko kumbure bwari ubwiza ubwenge ibitandukanye wamuravye ko ariko nkaca mbaza ati mwico gihe none nta bandi bakobwa wari usanzwe ufise muri yo école technique vocale kugira ngo wumve yuko woshima uwo mukobwa umwe kumbura abakobwa turatandukanye ariko ari byinshi nivyo dusanga tudahurije ko ariko tukaba tubifise umva abo bakobwa bandi bobo nta bwenge nta bumenyi bari bafise icyo kibazo no ndakishuye ngo ntabwo bafise no ambeshe mugabo nakurukundo karimo bari wagomwe nagomwe kandi nakumva yuko nkenera kuzokunda umuntu yitwara ikibyanje donc abicungira hafi nanje nkacungira ivyanje hafi umva nanye nca mu ncungera hafi nashaka yuko communication yanje iba direct donc ndamubaze ntajano kora no mukuga afite telefone abamurondera ni benshi ashaka kuguma mu mwanya muremure ku telefone abamuvugisha akamutwara ivyumviro mugore ashaka ko kumwanya ndamubaza akazi kagenze gute mbega bimeze gute mbira byifashe gute par telefone kugira ngo communication yanje nawe yorohe no kuva ku nkunda kuzomudraga tukaba umwe twashinga urugo rwacu uyu munsi rero murashinze urugo rwanyu kumbure ubuto bwanyu bimeze gute turababaza kuri Stella kugira ngo shutera aze amaso yawe arenguke akudrage byagenze gute mwahuriye bon yaragiye kubivuga twahuriye aho nyene ku mashuri niga aje muri biblique twataka théâtre donc ubucuti bwacu bwagiye gukomezwa n'ingabire yacu yo kuririmba kuko ndacenza muri band yabo hama ubucuti bwacu cyabutera ubandanye inyuma rero Stella uradraze Stella babakobwa bacu ndabazi babakobwa bacu ntibaba boroshe imyaka n'imyaka bataraguha réponse bakubwira ati nzoba ngiye kwiyumvira nzoba ndaguha inyishu bigenze gute ukimara kumurenguka mu maso ukimara kumubwira ati jambo ndagukunda ni jambo toroshe ku muntu nkawe watubwiye yuko ari ryo ryambere wari ukunze ari ryo ryambere wari wubahutse umukobwa byagenze gute Alicia hagiye kudraga umukobwa ariyo ryambere none uri umustar imbeho yaje yakaga abo nunga muravye je yambanye munini ya cyane imbere yaje ndamuravye bati none ngora kuvuga ndabivuga kweri ndibuka yuko nari mfise umugenzi nawe ngenda kumubaza ava ko ngenda kumudraga bati bijya badraga gute aramba ukesha imboro nyinshi z'ibitoma ibaze naho yarinze kuri ndabatwana ndabishobora
ngo bati je naho ibi yabimbwiye ntavyo ushobora bati ngo ntigizwa kubivuga ndarinda ndabivuge reka ko namukoresheje amajambo 3 ko nari nzi yuko je ndamubwiye ko ndamukunda agenda yishuye nakamanzi kashaka kumenya kuririmba cyamubwiye ati ndagukunda nshaka ko dukundana birakunda cyangwa bikiraho nyene ndagukunda shaka ko dukundana birakunda ari majambo amubwiye ari nyene 3 sinarengeje nivuga ngo uri mwiza ngikingu twenganeza mugabo twena naka twenganeza bikanjoyera mugabo kwivuga nguva ngo nabyo nashobora ngumenga navumenga ndamubwiye ibyo ntaraza kuvyumva nk'umuntu akuze yacaritanye ishura ewe tingara y'inyishu nibagira ngo nyishure nabanje kumubwira ko nyanda bivemo narambiwe mugabo rukundo marundi ruganza muri jewe yaranyishuye umunsi nakunda ari muhira n'abandi bantu nasohotse mu nzu yaragiye mu rukundo birakomeye ninjoyinga mwizero myinshi bagati ngenda kwishura ngo jahano wenyene yambwiye ngo jahano ngo so kuva aho hantu jahano wenyene ndakubwira ikintu nyuma ko ndabwira ko nyanda bivemo cyane ndakwemereye ko dukundana nibyo uranyemereye ninje mu nzu nibikinde urukundo rwose ku rukundo mugabo ndibuka ko ico gihe mvuye ku mudraga ufite ko turabahungu gusa nta mukobwa dufise nateka girlfriend yankubise ico giti tubatana urukundo ngiye kudraga umuntu nta nkubito ufite ko ntatetse nawe nashitse nandibuka ko yambwiye ko wamuhaye igiti nukuri aho hari umwaka uyuhesha utera 2014 umva ko ni kera 14 yeah 2014 umva 2023 ubu yeah urumva yuko ntayo yacu ni ndende mugabo iraryoshe je ndiko ndibuka gusa akantu gusa ko nakubiswe gusa mvuye kumudraga amajamba sinzovyiba byo ndamukunda gose n'umwana wa nutso mukubite bo urumva nyine naramukunda kandi yajya mbere ngiye gukunda kandi nabwimana yuko uwo nzobwira ko nkunda none ifuza ko nzotwara ko narakagenderako sinyine ko nzokunda abakobwa 2 cyangwa 3 uwo nzobwira ko nkunda niwe nzotwara Rostani gihe cyose aba yivuze ikintu ugira gihagarara ko ntigenderagira icagazeko intambara zaranyizwe banyishe reka turabigaruka ko ni nkuru ndende merci umukobwa nyuma yarakwemeye wari umuntu ki wari umuntu afise akazi kuko turabizi babashikwi bacu baragoye batanje kuraba ko ufise ibiguruka ibintu nyene bikwegana kugira bakwemere biragoye wari umuntu umeze gute shute ndarisa nari inkenye ari inkenye yarakenye vuze gupiga kamwe gupiga ro vyabire kugeza ku kanyuma iwawe ndagenda gusenga yambaye turitoboze wawundi takazi nari mfise mugo nitwa ngo ndi star rero biratandukanye amafaranga no star ashobora kumenyekana udafise amafaranga kundi arashobora kuba umuntu akomeye cyane atabirigeze ko usanga ibyo nabyo kubishikako ni vyiza mugo kakubera intambamye gushaka ku marezilta nyayo mugabo je ntivyantuma nakora cyane ngira ngo ushike ku ntumbero yo ushaka gushika rero vraiment iwacu twari dukenye twari dutunze avant hama intambara iratera ibitunzi bwacu birahera tubuzima bubi nibuka ko namudirazi twe twa mu nzu y'umuryango w'ibati ibati naribona rya bati nyene tore kuruka rya kumenya rifise ngire ko amahuye nyene usugumye nkuko ko mu nzu asanga ko inzu yacu ifise chambre na salle fajya muri salon abavyo bakajya muri chambre nimva nibindi vyombo nyene aho nyene ndibuka ko haje n'umusumara kwita kuruye batso ngudufyonda mu gico gihe ndamukunda mfise icizire cyuko nzo mutunza akomeye cyane nzogira amafaranga ko ndi kwijambo namugenda ati je nzokurongora mfise inzu akajamba sinzokibagira nzokurongora mfise inzu akanda nifise utwo bunini nonze amafoto ugiye kuraba kuri Facebook yacu yabona Stella Stella bagiye kuraba yabona mfise no munzi ona n'inzuko gusa narakunda kuririmba cyane kandi kuririmba byaratumye ndamwatira cyane arankundira ico gusa cyo nababwira ko ingabire mu iratungisha cyo ntanumishije gusa mpazi byose kuza gushitunga husha umugore rero urubwo buzima ndagira umwete ndakora cyane ndiga ndashira kaduza kanje imbere nshaka ko nshaka gushikako gusa ndibuka ko yambwiye nkasomana cyo ntadukora ngese somana ntuzongore bagati je sinzokugora bakarabaje umugambo yero umuntu bizagomba gushika ku mwana w'umuhungu gashutera turabiza abahungu biragoye kandi biroroshe naravyubahirije waravyubahirije urisuye naravyubahirije kubera ko yarambwiye ndoce ndaguheba kuko mu principe imaze kuza kiba kigoye ko
umuntu ukunda usanze reka ndakubwira akantu umuntu ukunda nta kibimukorera kimwe dusanga kenshi bari mu rukundo babaraza abantu bo hanze mugabo umuntu ukunda nta kibimukorera cyo ndamaze kukibona koze umuntu akunda kubwira ibintu kanaka uzotira attention agusaba uzotira attention mugabo umuntu agukunda mubwira ati kinda gishaka burya ntaca ukora Merci. Kuri Stella rero nawe bimeze gute nyuma yo kuza kwa Shutera akakudraga byarakoroheye bimeze gute wavyakiriye gute kumva yuko ari umuhungu akenye pe ibyo bintu warashoye kuvyakira bon navuga ati iyo ukunda umuntu umukunda nuko ameze kose narashoye kuvyakira kuko nubwo twakundanye tukiri bato hari ukuntu Imana iguha ubwenge y'ikintu ishaka ko kibamwo nari nagize ubwenge bw'uko one day ashobora guhezagirwa rero ngira icyizere kuko nta gahunda nari ifise yo kurongorwa nkiri muto rero avuga ati ko biri kose kanaburidire imyaka iracari myinshi azoronka ya wowe wagumye kwijya jambo ati hari urukundo kumbure n'ibindi bizoboneka kandi nimukundana mubwiye ko nzimutwara après 8 ans cyarankoze ko ana gukundana n'umuntu akabwira ati nzogutwara nyuma y'imyaka 8 kandi ntivyakunze ku myaka 8 rega ntivyakunze kubera ko nariko ndubaka mugo ntiyacika intege avuga ati imyaka 8 kindi mu rukundo kandi munashobora ati je ndo imyaka 8 je no kurindira ashobora kubaza ati ndose ubundi yogenda mugabo ntiyigeze ndeseva kano karandyoheye kinamugira nakora umuntu mwiziyo naho twobana adoshobora kurinda urugo rwanje neza kuko ikintu cyambere gitondo badashika ku masezerano gutakaza kwihangana yego irihanganye nkenye ndaduga bukiye kindi ndaduga ku ipantaro ndaduga nyene kundri ndaduga nguma ntagata wa mutu utangura gufata forme birakunda abanye ntangura nyeri gushika nyeri bunasuka arihangana vraiment umuntu w'agaciro shenda gukunda oh la la vraiment ndamukunda gaskora ko ni baki je suis sûr tampa amafaranga nta mafaranga ndamo buka ko hagira n'igihe we aronsa akambya she naronsa hano musi nibuka ko nari nshonje nzanira imfungu gwawe ibaze frère sinafunguye umugore yarabazo ndamubwiye ko ntafunguye akaje bati ndakuzanye dusangiye kaca je bamusige kaca mugira dusangira byarantusha nanje ndonsa she ndafise tugende hano gusangira kuko ubwo buzima twe tubayemo gusangira kumva ko nta ibintu byanje n'ivyo wawe n'ivyo wanje donc nakumva ko nabona ko zoshika ntakomeye yamya ku munani yaraheze imaze guhera ndagenda kumubwira 2018 twari hari kuri plage ndamubwira ati nzokurongora umwaka uyu maze kumubwira nararyohewe mugabo umwaka namubwiye ko nzomurongorera ko ntivyakunze kuko sinde bwaheze kubaka ati niko ntaraheza kubaka sha wamwe kurarenze babarese ndamwizigirwa mugabo tuvyumvikanye nkundire manze mpeze kubaka acha nankundira ati je nta kibazo siniko ndihuta ndacari muto ko nyene cyanye hanganira inzira uzura maze kuzura ndamubwira ati ngandi bakolanje ko ndamubeshi kintu mani babari ndamubeshi ugira umubeshu ndaramubwiye ati ko nashaka kwa kwihangana nyako ko mu rugo namesha chima ateye inda nakimubwira ati ndashaka ndabenge na reagisa ashaka kumenya eske nashaka mu rugo azogira reaction zimeze gute mva ko umuntu ukunda nyaka myinshi kacumubwira ati wateye inda kandi yarakurindirwa ko birashoka kiragoye kirajyana mu mutima acambira yo nta kibazo ivyo ni ibintu bishika ngo mubwire umuntu wateye inda umwana azumva nzonyurera still wari komeje icyo gihe ndibuka ko nashinabwiye ati ngo ndakubwiye kugenda ubwira abavyeyi bawe ko umunsi tuzogira mariage araryohewe cyane nayo mece ndamubwiza ukuri nyine vyagenda ashaka kubona ngena mariage isa mu bintu ndamukunda ukuntu yihangana ndakunda ukuntu mu bibazo aba macu arinda amatiri cyane ya merci uriko uramuresha tubwiye yuko uramuprometa yuko uzomutwara ufise inzu tukumva yuko wubatse ivyo bintu byari byo byarabaye wamutwara ufise inzu yiwawe bimeze gute bien sûr que oui kuko ndibuka ko anamba byasaba kumanza kwa denivera cyangwa kwa taba
umugambi wo kubaka nawe tangiye kuri 50,000 ndibuka ko shira byibuka umuntu yaje kwa denivera kwa taba yataje kuri 50,000 kandi hari hanembwe ndakunda couple yanyu no kuri hanje ndahafashije kuri 50,000 ndakora hari gukora n'ibindi biri nko kuri 300,000 500,000 yakoze kuri 50,000 haramugoye umuntu ubwo araheze tangura fondation ndagura buke ndegeranya amabuye ndaduza buke mwibanga nta bantu bari babizi n'abanye banje nta numwe yarazi ko ndiko ndubaka bakweza ko ndiko ndubakira umuntu ndagerageza ndaduza mire ndaduza ndagerageza ndasakara mu mvura mu masanki bambe dicaguranye bati mani gombe gwe yanze no kumana yo mugabo ndasinge bana irakura yenza irakura ndashaka amadirisha ndagira ndibuka ko n'umuryango wa nyuma nawe uteye hasiga umunsi umwe shingire mariage umuryango ni amucumba muri ajya ndo muri salon nawe uteye hasigaye ni serjungire mariage ibati umva cyo kiringo cyose narikoze buke unibashatse amheruzo bibona nibaza ko narigira neza ubwo aragize mva ngo abantu ngo si yiwanje yonzo ngira ngo bambona ubuto ngo ndi imbere ibaze frame bakakugana abantu bo batavyizera mugabo shaka ndabwire yuko inkomezi z'umuntu no kwizera k'umuntu kumushikana ku masezerano naragize umwete mwinshi ko sinifuza kubesha umukunzi wanje kandi narumva ko nkeneye ko umwizigirwa ko biri kose rero narabicitse namusimbi wanje nagize mariage nahi wanje ndibuka ko yagize mu yacu ngira byari byo kugira ngo bas cyenduko rero tuba mu nzu yacu kuri Stine rero bimeze gute inkuru yanyu y'urukundo aranyuma aramaze kukuresha byagenze gute kumbure n'amajambo mwivuge muravuga yuko yaje kukuresha ari umuhungu uruta amashuri ntibyari byoroshe babakobwa bimeze gute barashoboye kubyihanganira mu kibano abantu ntibaguca intege umuhungu ntazogushikana byari bimeze gute gushika aho uvuga yuko yamaze kugutwara bimeze gute bo abantu ntibaretse ngene kunca intege baretse ngene no kumbwira baranciye intege benshi kuko mva ko wabaye umwanya munini cyane ariko jewe nari ifise ihangiro ryanje kuko ndibuka ko avant yuko ndamwemerera naragize rêve muri jewe ndota ko ariwe tuzogira mariage rero muri jewe yo rêve narayihaye agaciro kuko nari narize ku kintu hari Imana ivugira mu ndoto rero byari facile yuko umuntu anca intege mugabo jewe fise ikintu nizeye kuko je navuga ati byose ni Imana ibikora ndizera Imana kuko biri kose abantu bavyumva batavyumva nizeye Imana turumva yuko wihagaze ko uravuga ati nk'umukobwa yamenye Imana bitegeza kugenda neza ntegerezwa gutwagwa naho byaba bimeze gute ariko Stine ni ibintu bigoye kumbure nka bashiki bacu bene wacu ariko baradukurikirana ntibashobora gutahura kumva yuko nkuko shutera bivuze umuhungu nta mafaranga guha kumbure yo kwikora yo kugira iki ya déplacement ni ikintu kigoye cyane kugira ngo ucemere kuri wowe umutima nk'abari baradukurikirana wahukuye he bavuga ati jewe umutima vy'ukuri nkuko Stine abimbwiye ifo yuko nanje ntegereza kurondera bo navuga yuko umuntu bwiwe ni munini cyane ariko muri uko kuba munini Imana yaraduhaye ubwenge ubwo bwenge rero nibwo dukoresha iyo uri mu kintu iyo umaze guca ubwenge kenshi abantu baciye ubwenge bashitse kure n'abantu bize kwihangana donc niba abantu bize ko adandaje ikaranga ishobora kumuvyarira ibutike nziza yabotike nziza ejo ikazomuvyarira kuba umugwiza atunga kanaka turamaze kumva inayi nyinshi z'abagwiza atunga donc je nari nakije nkiri muto a 16 ans rero cyankurira muri groupe y'abantu bakuze badupartage amajambo y'ubwenge rero ayo majambo y'ubwenge batwigisha yarafashije kuba muri ivyo bihe kuko nagera ndibuka amwe mu majambo baratwigisha kudacika intege kutagayana kutagira iki byose ko Imana ibishatse ibihindura kandi experience nafise n'Imana nuko nari maze kubona byinshi Imana igendera nkorera nasenze kandi nabona ko bidashoboka rero muri jewe cyangiriko kwizera ufatiye kuri ivyo bambwira
no kuvyo nagera ndabona ya uyu munsi rero avuga ati jewe Stella ntegeza gutwagwa n'umugabo Stella Dive Hakizimana urazi ko ndakuzi amazina yawe yose ndatangaye ariko none je reka kumenya gute wari umugenzi wanje kuva kera antuka vraiment urukundo rwabo ndashobora kuba ndarufise ko ibintu bikomeye ndabizi kuva kera vraiment antuka iyo mbonye barubakanye nari n'umuntu nkunda kubabwira ati mutegezwa kubana vraiment turarushe n'urukundo rwanyu Stella rwari rwandushije benshi baratubwira turarushe mugire bange turarushe ahubwo bamubwira ngo ngurafina n'abastar abastar ngo arabwira kuhishe kwafise n'abandi bakundana ngo by the way twadusangiye carrière ya musique barambwira nuko yakobwa gakunze iki gufi siniza abandi n'abandi bashobora kunkunda bakabimbwira ngo natawe ibanga ryuko ukubwiye kagukunda ntabari wiwawe kubera ko umuhungu ni wateri ntambuka kubwira umukobwa kamukunda umukobwa nawe horo yiwe ni kubaha cyo bituma birivuga ngo umugabo ubaho mu gukunda umugore wawe umugore nawe ubaho umugabo wawe rero umukobwa arenze atera ntambuka kabwira umuhungu kamukunda c'est pas vrai sivyo kuko aho haraba hari ikibazo kinini cyane kivuga ngo kambwiye kankunda je dois profiter cyangwa gusaba nawe cugitanga usanga yuko atanga ibyo dafise gisanga ko rwamugora na nyinshi rero je fete narambwiye ko ndamukunda ntezo guhagarara ijambo nk'umuntu w'umugabo kandi umugabo ukuri subatse umugabo sufise urugo umugabo umuntu asezerana ikintu agishitse umugabo no muntu avuga ijambo akarigendera rero je naba umugabo kwijambo bishika kuno munsi turabana mutambukanye wanje mwiza atwenganize nabatireka ntwenge ndabibereka ivyo umugabo wanje avuze ubundi muraryoshe pe turaryoshe muraryoshe muratesa vraiment kubatabazi kubabazi kera antuka gushika n'ubu murabona yuko ari ibintu bimeze neza cyane nyuma y'ivyo rero murabana n'ivyo bimeze gute kuri Stella aramaze kugupropose mariage kuri wewe wavyakiriye gute vyakugendeye gute zarangyoheye kuko nikyo nari ndindiriye mwanya munini tako nivuga ko yari indoto ishitse ati inkuru y'umwana isubira inyuma muri relation y'uwanyu fiancé y'uwanyu harabaye akantu ko gucanamwo sinzi ko bari amabase kumbure nk'abariko baradukurikirana avuga ati jewe kukuri ndacagukeneye sinigeze menya icyahabaye Stella na Stella barigeze gucanamwo canke bimeze gute arageze kwiyatwiza ku marezo sociaux kijya gihe vyari bimeze gute uraza Delicia ni nakubwiye ati burya satani ntigendera agira icaragazeko ukazobona cyituma abantu bakunda kuvuga ati gusenga mu ndimi ni vyiza ko gusenga mu ndimi uganira n'Imana direct vy'amabanga iyo umaze kuvuga ibanga ryawe ukarishira habona satani arikorerako burya namubwiye ko nzomutwara mu myaka 8 yari yamaze kumva ko ku myaka 8 tuza dushikije isezerano yatezwa ntabwo yatezwa guhagarara ngo wasinzire yarakoze cyane kugira ngo ashobore kwica isezerano so ndazi ko abari kwa dukwemara bakundanye canke bari mu rukundo canke bitegura gukundana mu rukundo ntuze bijajare ngo wazoburamwo utubazo turabaho kandi tubayeho kumenya mbega tutubazo dutwaza uzo twitwaramo gute nivyashika bizohererahe birika cimbira ati iyo umuntu ashavwe ntikarengaratse so twiharabaye ikibazo mugabo twabaye intwari kukirangiza neza yarashitse kure ndavyibuka ubwo ni nashavuye cyane yego ushavura nabi je gushavura kwanje ndahora arabizi camora sura kuvuga ndava ku matelefone ndikata tutu ndabura communication nabati je kweri ndazi ndamufatira cya hirya no hino urasanga aba promoters cyangwa ama media ari karandondera umwana w'abandi agafa umwana w'abandi akagira ikorane urafungwa ngo yego mugana refise raison ngoko wagiye baranyumviriza bagenda baratahura bace nsanga nanje nari henze nagomba nakazi sezerano
iyo dudu kana kadisezerano ariko ubundi shitira ko Stine ko utaba romantique worohe ivyo bintu vraiment zuroroha ego n'umugabo wawe nta muntu numwe ndaza akigukondana bifo yuko zuroroha ndoroha vraiment urazi apana kuzura mugumira zorohashe zuroroha esthétique ego vraiment be romantique urumva bon ivyo vyama biriho ma challenges mu rukundo ntuzogere ngo uzokundana n'umuntu musanze sitara nk'abantu bakundana cyo mukimenye kesitara nk'urugo rero iyo umuntu akundanye n'umuntu agomba ashe kwisezerano mvuze isezerano ni umuntu agira hure n'umuntu hama bakure cyo gikorwa Imana yakora urumva cyo Imana yakora cyo kurema donc ukiri umusore ntuburuzura umugabo wuzuye cyane kuko Imana yaremye abantu babiri ibaremira babumba hama babwiye ati genda mube muzorondoke mugomba act yakoze ya mbere yabanje kurema umuntu umva Imana nyigisura kurema kandi biciye mu kubumba ibumba oya ni act hagati y'abantu babiri bakundana rero twege dufise isezerano sitani ashobora kunezererwa abantu bagiye gukora igikorwa sitani yafuhira kuko ibisitani ari umuntu yizera Imana yaca mugwanya yaca mu nzira kugira ngo ashobore kugwanya rero relation yacu mugabo ibyo byose Imana rushize kuba Imana twashitse atwifuza gushika twaranesheje kandi tumaze kunesha ubu turi hakurya turashima Imana turi ahandi abantu bose babona bati wow nanje nkavuga ati ndashima Imana cyane kuko muri principe yanje narabwiye Imana abantu bavuga ati urukundo rubaho nkija mu rukundo mugo nshaka nkore ikintu kigaragaza ko urukundo rubaho urukundo ruriho je ndi ntayigendera ndashima ntaye ku rukundo rubaho navuga ati singene kuza mu rukundo ku buryo umuntu wese ambonye avuga ati bajya abantu donc barambira umuntu mugombe wa muntu mubuye avuga ati ndifuza gusa namwe ndifuza ndashaka ko nanje couple imutera intege kuko ndibuka no muri twigeze guhura n'umuntu azirarira imbere yacu no kandi narayumvise kandi umushiri wanje arambivye tumutwinshi byarandyoheye by the way kindibuka ko bigize no kumwakashira wanje kuko twihanganye muri ivyo bibazo navyo ramuteye intege no munsi nibaza yuko urukundo rwacu bwisha benshi kandi nzira ko n'ubu turiko turagenda gushika tuzogera tuzoshiriza kwigisha abantu benshi ko dushaka gushika kuri cyane aho twubaka ibindi bintu bikomeye birenge byo twubatse tutandukanye tarabumu n'amajambo yagiye avugwa ahantu hatandukanye avuga ati shutera iyi myaka kuva 2014 nkuko mwabivuze yuko ariyo watanguye kumuresha kuva 2014 shutera 2020 kuko niho byabaye ivyo bintu arageze kwa muheba kumbura shwa kuba yamwononye byagenze gute urumva ivyo byose kuri mwebwe vy'ukuri naco byababwiye urazi delisi shevuga ntacyo byatwishe frere parce que nta gihe na kimwe abantu bashobora kuvuga ibintu mwebwe donc mwebwe mutari interesse nk'uko umuntu ntashaka kumvuga jewe avuga histoire yanje mugenzi yuko jewe ubwanje histoire atariyo ntuba ukibabara rero twebwe n'ubu hari n'abavuga ibindi yego twebwe uga hagati yacu batuvuza ati ukuri kuraha donc on s'en fiche kuko umunezero ni twebwe nyene byase hagati yacu n'abantu ntibizokora mugabo niba hagati yacu turyohewe tunezerewe nta kamaro ko kwiga turita ku majambo karabajya yo delisia mubisanzwe ntuzohoza umuntu nigikunda nimba afise umuntu aravuga basiba kurima basiba kuvuga rero we Jim ntari karamvuga ndashimira Imana cyambere ndashimira Imana kuko afise cyamvugako ntari abana bise cyo bavugako kandi cyo bari karamfasha ntacaze bikarangira promotion nuko ramvuga ikintu kimvugira ciza gituma abantu benshi bahurikira bakagenda ku following yafise business rero nkora biranyura ko iyo business yanje ishika kure cyane rero ndashaka abamvuga mukomeze ndashaka bavuge cyane bazamura kuko ikintu cyambere cyo kunesha umuntu akuvuga ni kunuma nubwo ngo Kristo anesha Satani yaranumye akora market akomakomeye rero ni byiza ko dukora ibintu bivuga mu gishingo c'abavuga ejo bundi nabonye poste ku rubuga rwa Facebook rwawe by'ukuri abantu ntaco bibabwiye ko bavuga nabonye amajambo akomeye y'umuntu naho turabibwira screen urashira ko n'amafoto yanyu umuntu avuga yuko Stine Stella wamutwaye akuruta imyaka wagiye wabo bifise ari cyo wakurikiye ivyo bintu kumbure hari umuco bitangako iyo nza kubona mutwansumba imyaka sima ndamusumba umwaka nanje
musaza ndamusumbye umwaka umwe umwaka umwe kumbura abo bantu murumva yuko abantu mukomeza kuvuga muvyo bintu navuga jean iyo abantu bavuze ibintu ukuri mu hagati yanyu ivyo bintu atari ivyo muba amahoro kuba umuntu agusumba parti imwe ese gusumba indi parti ahubwo tuyogira ngo twuzuzane jira nsumye amashuri mugo mfise umwete wo kuzoba umuntu akomeye mugabo kuba umuntu akomeye kwanje nuko nabashije gukora ibyo nashaka gukora bikaba kahise none ni hari igihe usanga ari umuntu avuga ati jewe ngushaka kukwikirana nawe ndamutinya ndagira ibikwira ko afise ibi kwira ko like that mugabo sivyo self confidence umuntu agira mu vyiwe niranga ukomeza ibwiwe mugabo kwizora canke kugira complexe d'infériorité fete ko mezuko bituma abantu bakwigirwa kure musanze byugaragaza n'ivyo abantu bakwizereramo so jewe n'ivyo bavuga ntaco vyambwira nko kuvuga ngo ari umuntu abonye yavuze ngo ngarega ngo turabizi kugira ngo ijyanze bega ngo ni data ko yayikubaye byinshi nanje nta nkaca ngira shaka amaze ndabe kwa ucubemerera none ntakujya nyene kugira ngo twumve biraryoshe Derese batakuvuga a background yawe cyangwa umuntu kanaka bidafise abantu bagomba gusona cyangwa bakuvuga ntukomeye reka mvuye kano kantu kaburi kwakora ikintu kanaka cyangwa uri gukora business kanaka akaba tamna akurondera gwati ndashaka gusa nawe ntuburatera imbere ikiranga iterambere nuko ha abantu bavuga hatari iterambere nta majambo uragira gutera imbere bo kuvuga iki tavyo ufise kuvuga ko yetwe twambona ko ndi kunda tera intambuko yo gutera imbere yawe Stine, love. Urumva yuko ari ibintu bikomeye antuka murumva yuko nk'abariko baradukurikirana ndabibutsa yuko turi kumwe na couple ya Stella Dive Hakizimana n'umutambukanyi we murabona yuko ari ibintu bimeze neza kandi ari ibintu biryoshe tuko turagerera ku musozo wa kino kiyago cacu Stine urageze mu rugo nyuma y'aya majambo nyuma ya vya bindi byose ya myaka avuga ko umuruta ya mashure vya biki ivyo byose urabirengeye urugo rwawe gwifashe gute n'urugo kumbure nk'ukeneye kugira ngo rumbera karorero n'urugo rumeze gute bon navuga yuko ndamazemo 4 mois urugo wanje gwakiye ku ijambo ry'Imana kandi ni gwiza ndashima Imana aho tugeze nturarariza turashima Imana n'ibiri imbere turabirindiriye kandi turizera ko Imana yatanguje igikorwa kandi nayo izoduha gushika kuri kure hariho aho nigeze kumva avuga yuko nubwo muba mwamaranye imyaka myinshi muri fiançailles bitavuze yuko mushobora kubana umwaka umwe noneho ubu uye byarabaye ibintu biharawe cyane aho ingo nyinshi ubu uye zahukanye ku bwinshi nibarabati imyaka twamaranye muri fiançailles kumbure mushobora kuri muri babandi usanga umwe wese muhuru no munsi hama mugataha umwe wese agataha iwiwe umuntu ni munini cyane ngo ntushobora kumumenya byihagije ariko rero ugasanga murabanye mu rugo ugasanga wa mwaka umwe ntunaheze ugasanga muravanye kuri we nka Stine hari ico bivugako bon navuga yuko ugutandukana kw'abantu kubaho mu gihe urukundo rwahetse ntuzobona abantu bakudanye imyaka myinshi 8 hama babana mu rugo bigaca vyanga ntuzovuge ngo mbega kwa rukundo ngo vyagenze gute nuko urukundo rwaheze hagati yabo nta kicumva mu supporta nta kicumva mwihanganiye rero igituma urugo ruramba n'urukundo kuko umuntu n'umuntu asa amakosa yiwe asa n'amakarite yiwe donc wiga kwihanganira ry'amakosa yiwe mukiga kubara kuko abantu ntimamusa yavuze ko iyo ashavuye ahora genda umuntu ushavuye mvuga banumva no komenasa ngira ngo donc aramaze kubimenyera aravyihanganira nanje ndihanganira uguhora kwiwe ivyo nivyo bishe bituma kwa rukundo rukomeza uko umwaka ugiye urajako niko ugenda uramenya umuntu ugenda uramenya ati Stine ameze uko kumbura hageze mu rugo ukazomenya ibintu wihanganira Mr Love is Love ego rero tugende rero ugira akantu ugiye kumbure
Stein Stella nk'abari ko baradukurikirana ube romantique ugerageze ugira akantu nka Stein Stella kugira ngo dusige inzira amavuta siko turarangiza kumenga kuva kera naratinya ndabishobora oya nta gihwa ugwaye ubu nta n'indi ugwaye ibyo ntibirimo uburubatse ubu nta birimo mbo imbere ko ndakamubwira shaka manze ntego ugwaruka rufise vision yo gushika ku matarget yabo ku vision mu bisanzwe ugwaruka niryo terambere ry'igihugu kandi iyo umuntu afuye mu ntango amaherezo yaba mabi birambira ngo amatango arashobora kuba mabi mugabo amaherezo akaba mwiza cyane ukwizera ko umuntu ko kumushikana ashaka gushika nimba uri mu rukundo vision imeze gute nibwo agiye mu rukundo kugira ngo umuprofite wagiye mu rukundo kugira ngo mwicire ubuzima cyangwa agiye mu rukundo kugira ngo mubake ibikomeye nimba targetera kugira ngo mubake ibikomeye yigume ko gushika igihe uzona kubishitseko niyo bizokwita ubugabo kandi umuhungu ntube faible ma partie ama partie amwamwe il faut kuba fort yego ukubwa ko byati nshaka ikintu kibure bivuga ngo uteza gukora ko ushoboye kuko umutwe w'urugo udakoze bagusaba ikintu akakibura kagisaba hanze akakironka azobagiye birashika ndazi kubibaho ndazi jama vyabaye kugira ngo ucunge umukunzi wawe n'urugo rwawe faut travailler natwe tugeze ngakora ko mwete tugira so baby tarara muravyumva ko kazi Stein Stella arabuze ingene yakiye winjiye gisoda yinjiye neza frère yinjiye neza kandi yinjiye gipolisi naho iyo karatesa baby so je mvugira hano bisa nko nivugira handi hano sipoza ko ntari kuri kamera mugabo uza kunariza kumwigisha yego urukundo nibanga rikomeye shenda gukunda razi wewe byose narondera narabuze waravyujuje amen love is love amen kandi nzokubungabungasha nzokunda nkirigi irigi rikoretse ryomeneka je nzokubungabunga ku buryo nirigi ndaribunga anafashe irigi ushobora kurikora hasi rikameneka mugabo jewe nzokurinda ndinde n'umutima wawe amen ndagukunda kintu ushaka gusa shaka tuzobane kundo wacu bigisha benshi ujare hungu na kobwa amen ntoka from abije moide kusema kunda mutwenga dore ubona twenga kuko yaryohewe je sindira ndatwenga yaryohewe ngana gusoma ko sha fitirush arabishaka okay imva gute nimba neza nimufuhe kunda gwawe ndasomye umuntu sanze nisomye jewe biyete nabi wow urukundo ruraryoshe Stein Stella kugira ngo dusige inzira amavuta rero kugira nawe ico terereye kumbure nka kamo ubwira nk'abari baradukurikirana babigeme bashaka kuba batihangana ni gikibokora nkuko twumvise ko wihanganye ubwira ico babwiye kintu nvana babwiye ni kimwe nyigeme ukabona umuhungu aje kutwaga n'umusuzuguri mu mwankira mu bugwa neza umubwiye ati ntibikunda kuko utamukunze mugabo n'umusuzugure kuko ushaka kubona no musakenye ejo Imana ikamuhezagira rero ntukamusuzugure kuko ejo mushaka guhurira n'ahandi hantu apa ivy'urukundo ugasanga aragufashije rero twige guca bugufi no kwihangana no kubaha umuntu wese ntibagire gusenga Imana niyo ntango ya byose yego herezo iratangura ibintu kabisozera niyo Mana byukuri nibwo bumana bwayo akantu kubwenge umuhungu w'ubwenge yiga gukora ivy'ubwenge bitangaza abanyabwenge bikamushikana kumenya bwenge bwenge akamara gukora ivy'ubwenge bikamushikana kubwari subiramo umuntu w'ubwenge tuzakaje ko umuntu w'ubwenge tagasubiremo cyane wa muhungu nyumviritse ushaka gushika kure umuntu w'ubwenge yiga gukora ivy'ubwenge bikamushikana bigatangaza abanyabwenge bikamushikana kumenya bwenge bwenge akamutahuza gukora ivy'ubwenge bitangaza bose so iyo ushaka gushika kure cyane iyubake mu mutwe ntugwanishe ingufu gwanisha ubwenge bwawe bizo gushikana kubwuriwe nshatse kuvuga mu business yose ukora umva ko ubwenge bwawe buteza kuba bwa mbere kuko bwenge niwe Imana kandi bwenge nabazi kumenya Imana
Imana imaze kwimenya izo gushoza kubaka ibikomeye bitangaza abandi bagusuzugura abandi bakugaya abandi babona kutazoshika abandi babona kutazogira umuntu agukunda abandi babona kutazoronka umufiance mwiza utazogira mariage banyu mutarongo uronka umuntu w'agaciro agushikana ku marezita wifuza kurushikako hama muteze imbere umuryango arayiza noneho ngo imana y'umugore imana y'umugabo imana y'umugore y'umugabo imana y'umugabo uhora nanje imana yanje nuhora zuba ngereza roho urumva yuko ari imana y'uwawe azaragerageza umuryango wa Shutera Dive Hakizimana ndabashimiye cyane merci beaucoup mwakoze cyane arakanangiriye mwakoze cyane kumbure nitwasura kubahamagara muzotwita cyane gose nderese ntwo kugambarira kubera ko na televiziyo nyirateye imbere yego ndanabwira mu following natwe kuri ku mbuga zacu Facebook Stella Instagram Stella Stine wamaze kunyinjiramo cyane mara kuvuga no viramvuga ni kuvuga yuko Facebook Facebook Instagram na YouTube ni Shutela Esteem Stella. Mutibagira subscribe kuri channel ya YouTube ya Ecotech New Vocal. Muzabona byinshi byo dukora. Ni iterambere ry'igihugu apana giwacu gusa, ni iterambere ry'igihugu muri rusange. Twifuza guteza imbere ingabire z'abarundi gushikaho byubaka ishengero ry'Uburundi. Amen. Mwakoze cyane. Murakoze nawe. Reka rero umunkundire ndabashimire mwebwe mwese mwariko muradukurikirana kuva ku ntango gushika ku musozo wewe mwigeme wewe musore ushaka kuba waradendebukiwe mu rukundo rwawe by'ukuri gerageza wumvirize ino ntahe ni ntahe imeze neza kandi ni ntahe ifasha ntiwubakire cyane ku majambo y'abantu kuko amajambo arasambura cyane gerageza usengera ibyawe kumbure urugo rwawe ruzogenda neza cyane twari kumwe na couple imeze neza cyane ya Shutela Dive Hakizimana niyo bariko baratuyagira ivyerekeye urukundo rwabo rero utibagira kugira sabone kuri no TV yacu ya Akamo utibagira kugira partage j'aime na commentaire kumbure bandanye bigushikira ibikorwa byacu bimeze neza cyane ndabibutsa ko mwari kumwe na Himbaza Ange Delicia nawe nyene aryo jwi mwari ko murumva kumbure nkaba mpari kugira ngo nze ndabashikiriza bino biganiro kugira ngo byukuri bigende neza cyane ndabashimiye mwebwe mwese mwari ko muradukurikirana kuva ku ntango gushika ku herezo naho butaha bye bye ciao ciao